haribonekeza ingorane z'ingene abakozi ba leta bivuza mu ishyirahamwe mituweli. Vyongeye no mu ishyirahamwe rya INSS hariyo ibibazo. Hejuru y'ivyo hari n'ikibazo cyo kuringaniza imishahara ku bakozi ba leta. Inyishu z'ivyo byose zatanzwe n'umushikiranganje w'agateka kazina muntu n'imibano umushingantahe Martin Ivyabandi. Aho hari mu nama yagiranye n'abakozi b'ubwo bushikiranganje kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya mbere ruhuma mwaka wa 2019. No muri OMPR mituweli tuzogira inama mu mice kubiri, muzotubwira ivy'iwanyu nawe tubabwire tubashakako. Ikibazo kijanye na wambwe mu kigarukako sévère avancement kibazo kijanye n'avancement nuko hano abakozi bazofatwa après la fin de période yari consacrée kuri kujanye na harmonisation des salaires bariko baraciga muri fonction publique no muri finance. Hariho ni n'ama-entreprise ibigo usanga baracerewe bariko baravyiga navyo kugira bizoshobore gutuma nawe baraduterera kuko naco gituma mubona mu entreprise avant il y avait des options. Ayo mafaranga naveyo aze gufasha muri kaze kwalimenta le fonds pour l'harmonisation des salaires. Mukataje twakoze muri leta ntaje bakoze nagume muri entreprise. Kindi naco kandi nkumbura ngiye mwibaza yuko mu entreprise yanyu ama societe yanyu afise ifaranga byinshi by'umurenge. Je binshibire nkarabi biharuro nibiya bikenewe. Hari gihe wibaza ndabagira n'ikigongo ariko barajera amafaranga. Uri kuraharura Mengo ni bifaranga byinshi cyane kurabira mu biharuro. Muganga nkatunganiza amapension abavuza abantu uteye kubishira kuri umwe uwo musanga yarose indica ntikizi. Niho kuvuga ati imiliyari zitanu n'amahera menshi ku muntu yagaburire abantu bose. Uyabagaburiye bose bica bigenda gute? Usanga ari indica ntikizi. Aho rero nabyo tuzobabwira tubibereke. Dushaka mukuza umwimbu ube mwinshi ico dushaka ko turacyari du societe dutoya ugereranije n'izindi zo mu karere. Ko du societe ni duto cyane kuko turafise tendance yo kwibaza ko twari ibintu binini cyane turacyari duto ubwo mu parti ko zigira binini haba musabe rero ko bagira akashukura mwagize ibintu binini n'ibyo Gere des Annales yari yabivuze secrétaire permanent ihirana na 2019 kubera cyangwa cyabati kubera iki mwace mu bihagarika nuko iki kibazo cyacu kimaze imyaka myinshi guhera mu bihumbi 2000 hafi mu bihumbi 2002 mwaje nari Muyinga Domitien Ndayizeye president ari vice president odisa greve nini y'abarimu niba kiyo cyagarutse cyangwa kigaruka harmonisation hari bamwe bahembwa ibifaranga byinshi cyane twiza amashuri amwe dusumira ku isoko rimwe basanga byatugoye. Nabo abayobozi batandukanye bishuye ku bibazo bimwe nariko ndavuga ku bibazo bijanye na mituweli kujanye n'ibiciro bijanye na consultation ma supplement. Ndizere kandi ko kumbure n'abanywanyi ba mituweli datse ko turi benshi ngaha hariho n'ikibazo kijanye n'imiti. Naho nibaza ko yabivuze gutyo naco nyene ndazi ko kuri mu mitwe y'abanywanyi benshi. Ikintu cyambere mwomenya nuko mituweli ari shira hamwe byavutse mu mwaka wa 1980. Hama amategeko arigenga ntiyagiye ahinduka. Handi abarongora mituweli bagumye basaba ko bene amategeko genda hinduka kugira ngo ibintu bigende bijana n'ibihe. Ikibazo rero kijanye na consultation natwe muri mituweli biratubabaza kuko sabo bonyene baba specialiste n'aba ba generaliste usanga mituweli usanga ariyo itarira umunyanyi kandi yategeza kumurira. Mugabo murazi neza ikibazo kijanye n'amategeko naco twebwe kiba kiturengeye ku rugero rwacu. Hari ibibazo rero twebwe muri mituweli kumbure bitugwako ahanini atari twebwe twategeza kubibazwa. Nico gituma mugabo noremesha abanyumva ko icyo kibazo twagishikirije
kandi ko mu minsi ya vuba bizotorera umuti kuko mwaravyumvise ko ari ikibazo gifiswe mu minwe n'inzego zirongoye iki gihugu. Duheruka mu nama nshinga amategeko umushikiranganje yagiye kuvyishura, amategeko nayo murazi ko cyane cyane afata bene izo nzira. Ivyo byose rero nibaza ko turavyifuza turabibona, mugabo ikijanye no gushinga ibiciro turacakorera ku mategeko ya kera, mugabo iminyanyuro irikira kugwa mu misi ya vuba bizogenda neza. Ikijanye n'imiti naco nyene cyenda gifatanya ni kibazo naco nyene kihari. Murabona ko mutuelle de la fonction publique muri no misi mwagiye mubona mu mafarumasi ya mutuelle n'ahandi bitugora. Nico rero turi kuri cyo leta yagifashe mu minwe, ubushikiranganje bwagifashe mu minwe, ndetse nk'ico nabamenyesha uno munsi kuko twarabonye ko hari ibibazo cyane cyane abatsindira amasoko muri mutuelle benshi ugasanga basanzwe ari abadandaza b'imiti. Mutuelle nayo akaba yitanga imiti. Mu bisanzwe mutuelle niyo yategerezwa kuregira igiciro cy'umuti kuko mutuelle nidandaza mu bisanzwe. Mugabo iyo mutuelle idafise umuti, ubudandaza umuti yishaka igiciro ashatse. Ubu rero twarabikurikiranye, hari ibyo twagiye tuvugana nabo batsindiye amasoko, ariko muri mutuelle no bamenyesha ko ejo twashoboye kuronka icyo no kwita non objection. Twari twasabye ko twohagarika isoko ry'imiti ryatsindiwe n'abo bantu kugira ngo tubandanye tuvugana na leta ingene mutuelle nk'uko vyari kera boyiha uburenganzira bwo kwishikira ku gukora imiti, maze mutuelle izana umuti umunywanyi wayo uronke itarinze gucana hariya. Nibikorwa rero biko birakogwa n'ubushikiranganje, biriko birakogwa na leta, biriko birakogwa n'ababijejwe. Twizere ko nkuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yabisavye ko mu mezi agiye kuza agahengwe kagiye kuboneka. Kubijanye n'ikibazo cya kabiri kijanye nako karere kumbure bavuze ati mu bitaro kanaka abanywanyi ba mutuelle bari bagiwe, naco nyene si kibazo ciwacu. Mu bisanzwe leta y'u Burundi irafise ingene iriko irakora ikijanye na promotion y'ama generique, kandi generique na specialité mu bisanzwe abavyize ababikurikiranye bifise bivura cyo kimwe. Hama rero iyo ruguru rero cyane cyane mu bitaro vya leta mutuelle murumva ko tugerageza kugurura amafarumasi aho dushoboye twama twabikoze, mugabo ntiturashobora gushira abakozi bose mu bitaro by'igihugu cyacu cy'u Burundi. Aho rero mugabo kandi twebwe ivyo tugenda dusaba nko mu bitaro haba hari ibibazo bene ivyo batworohereje, twebwe imiti tuba dufise ngaha i Bujumbura y'ama specialité turonse batwemerera aho tuyishira muri ivyo bitaro turashaka kuyijana tukayishirayo kugira ngo umunywanyi wacu ibashikire turafise ingene dukorana. Mugabo murumva ko mutuelle ku rugezo rwayo twebwe nk'abarongoye mutuelle tujera udufaranga udutererano tw'abanywanyi bacu. Ugiye rero kujera wisahura cyangwa usahura wosanga mutuelle mu minsi mikeyi yugaye rero mutuelle nibaza ko twohomba twese. Nico gituma twuguruye farumasi ahantu dushirayo abakozi, dushirayo ibikoresho, ivyo byose bitwara uburyo. Tujanye abakozi ahari ibitaro byose by'igihugu mu buryo mutuelle ironka ntabyo yovamwe. Naho rero tuzobandanya tuvugana, ariko twebwe mutuelle aho duherereye turazi ko naho hantu haba ari kure ivyo ari byo byose nta ntara n'imwe mutuelle itabifisemo farumasi canke mu bitaro bibikukira ama province tuba dufisemo amagishe n'abakozi ba mutuelle. Ni politike rero ibandanya, si gikwa twasha dukora uno munsi, ariko mutuelle iriko iragerageza kwegereza ibikorwa vyayo abanywanyi iyo bari hose mu gihugu. Murakoze. Nibaza ko ari bijanye n'uburusho bw'abakozi. Aho naho no kwiyumvira no kwibaza kuko ntigeze aba presi kuko ariko aravuga numvise kumengo ari ibintu bisa n'ubukene, condition zo kubaho zigoye zotuma performance itogwira, kandi n'ivyo bakorera iwanje muranumva ibibazo bene ivyo. Ico naco
niba ari ico nibaza ko ifatiye cyane kuri za ngingo zafatwa na leta muri retraite kugira bahagarike gatoya uturusho tw'abakozi bamwe bamwe kugira bashobore kuduza abari hasi. Nibaza ko ikibazo ari ico naco ngira muhabamo umuhinyisho. Ico naco nico nagomba shikeko reglement d'entreprise kuri niveau yacu twe turayikurikiza kuko nibaza ko n'ubu naho yavuze reglement d'entreprise bihagaze bijanye n'ivyo kuko kumbure utwo turusho bavuga usanga turimo mu reglement d'entreprise. Niyo mpamvu nibaza ko yoba yayifatanyije. Hanyuma kumbura ikindi nohava niyumvira ko yavuze ati ama-entreprise amashirahamwe aragenda yoja mu masentare agatsindwa kuko yahunyanze amategeko. Hariho urubanza muri sentare hagati y'uburongozi bwa INSS n'abakozi ba INSS bahagarariwe na sendika y'abakozi ba INSS. Aho naho nibaza ko atari ikibazo kuko ubutungane twese turabwemera. Dosiye iri mu butungane no kurindira kugira turabe aho intaha izoshika. Ngerageje kwishura ku bibazo batagerageje gutomora nibaza ko ariyo nyishu hava ntanga murakoze. Umushikiranganji Martin Nivyabandi yahavuye atanga ubushimwe ku bana bahoze mu ibarabara ubu basigaye baba abambere mu mashure. kubera waragambutse uragama mu nzu hanyuma uyiga tujye kubona abandi bana rero y'uko cyose cyaba kuzakomeza